abanzi baranzi bidondini somba zose bindondo hariyo bindondini ngira ashitse kuri 10 ngira niba atari ndo furu bakanga ntazi nahageze jadi somba zose nkanje ntabuzigira aboneka muri Bujumbura twege baravuga yuko sasa hivi ngo ni fashion kuchangia wanaume kwa hiyo mimi nimerizia sina hata shida. Ibintu bitatu kundira bindondo nibi abo chabe na mbeje na madabisigura bindondo ntasa nabandi ndabadabivuga je chabe na mbeje namukunde ubugufi bwiwe cyo ikintu chambe shiri imbere ngira murakizi hama kabari romantic ikigira gatatu nawe n'umugabo n'isumbi n'umugabo wanje tubanye imyaka myinshi 10 ans dufitanye abana bane abantu barabize ubwivyo ndabyishimira kuko sinatoye nk'ikirara yarankoye ndabyishimira. Hello bakunzi ba Buja TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho mwerereye nkuko musanzwe mumenyereye kuri micro muri kumwe na Christabel nk'ibisanzwe behind camera kumwe na Juma Jux nkuko mubona turi mu bwiza twagiye kurondera bamwe mu vyamamare twagiye kurondera Bindondo muramuzi ko ari umwe mu bastar basani bo nga mu Burundi bacu dufise kandi bameze neza reka tuje kumuraba tumuganirize rero namwe kuzandabazana ibiganiro bitandukanye abastar bakomeye n'abandi bakizamuka kugira mu bashe kugiyego n'ibigano bya Buja TV. So turagiye Jux to go. Guys bakunzi wa Bude ndamubonye mama ngaha anye reka tubanze tumubaze ingene mbeze ko twemereye kwinjira. Ni sawa? Yego ni sawa. Meze neza. Yego ndameze neza. Ni Christa Buja TV. Okay byiza karibu. Twari ko turamurondera Bindondo twamuronka. Abo aya masaha Bindondo ntahari yari mu kazi kiwe. Wewe none mfanike. Dufanikira Bindondo. Ubwo nyene nunzi. Rega ndondera gatebe nicare basi tuganire kundi umengo ni birebire. Ndumva vraiment ari biteye isoni. Bakunzi ba Buja TV mu Kirundi bavuga ngo urubuze inkware ruvumbukana igihona uwo mugano urabuze. Ndawumva tu. Bishatse kuvuga iki? Sizi cyo bisigura vraiment. Bwa ko murundi sasa. Je do Burundi kaje abantu barabizi. Uwo mugani basi mu Kirundi uriho. Yego uraba ndawumva bawuvuga. Sibo bwa mbere ndavyumva. Urubuze inkware ruvumbukana igihuna. Mfite urumva Bindondo turamubuze. Mugarumva nitwaca tugenda uko nyene kandi twakubonye. Ntibibaho. Gira abakunzi ba Buja TV rero. Abakozi ba Buja TV ndabaramukije cyane aho muri hose ni mwubaho. Turi kumwe nande muri kano kanya. Abo abanzi baranzi bidondini somba zose. Okay turamenyereye Bindondo hariyo bindondini ngira ashitse kuri 10 ngira niba atari ndo furu bakanga ntazi nahageze jadi somba zose nkanje ntabuzigira aboneka muri Bujumbura canke mu Burundi badi dobizi ibintu nago byoroshe kamwegera kwanda aho umengo ndikuri. Okay karibu. Uti ugi musumba zose ni kuvuga ko nturi nuwa mbere ahubwo urenze uwa mbere. Jewe nukuri ndarenze ngira urabibona mu biki nawe ngira urabona yuko mu bantu bita Bidondire kuko nabonye niyo bari ntibiyizi karibu none bari yita canke niko abita ntavyoze ni ubibutse yobizi. Okay uvuze ngo biyita so bagetora twumva bavuga ngo hariho Bindondine gushika kuno ntuzi ko bibaho abantu kamazina ko babaho nibo babonye ndiko ndavuga. Jux uramuski muragwana kandi ibi bintu rega barabibona bohera rega bazi ko ndugwego rusumbizi insumba zose turago yewe bari kiganiro kiraza kuryoha sinzi ko mwabyumvise ni gute bon tuvuge bibaye ngombwa ko bahurira nko ngaho sibyo uri wa mbere urumva ko turi guys tugumira Bindondine no apana atangurira bose urumva ni watangura bishitse mu gahura nko ngaha wo bifata ngo gute abo jabo ba Bindondine buvuga je ndabafata nk'abafazi bwanje je naho twohurira ahantu tabakaribu uri nk'abafazi biwanje paske mwe ni izina ni mwe izina tu hari ikiganiro tugeze gukora na Bindondo turi sinzi ko akibonye acambwira ngo kamona ataka nawe kuwe Bindondine tisha nk'ubo sanga nanje ndi muri abo Bindondine nawe je duko ntaco bintu haya ahubwo karibu wisanzure
Wishare. Wege baravuga yuko sasa hivi ngo ni fashion kuchangia wanaume. Kwa hiyo mimi nimeridhia. Sina hata shida. Okay. Umbise rero umukobwa yiyemera, mama yiyemera. Yiyemera vrema. Najiamini kwa sababu wanakuambia mwanaume hafugwi. Mugabo ntibamu sinyoni. Inyoni nta muntu arigera yitunga mu nzu ngira murabizi. Bon kubakunzi ba Budget muramuzi twakaragaciyemo gusa kugira tubashe kuganira mugabo muramuzi ni Bindondi umwe novuga ko ariwe wa mbere nyene kuri Bindondo sinzi ntubizi none ndashaka ndakoze ikibazo kigira hiti tuvanye n'ibyo bintu twumva Bindondi 1 gushika kuri 10 canke 11 sinzi hageze nuko ndamubuze ari kumbwira nahageze nta nahadi ikibazo kigira kiti wewe nka Bindondi nyene tuzi twemera ibintu bitatu kundira Bindondo nibi abo chabe na mbeje na madabisigura Bindondo ntasa nabandi ndabadabivuga je chabe na mbeje namukunde ubugufi bwiwe cyo ikintu chambe shiri imbere ngira murakizi hama kabari romantic ikigira gatatu nawe n'umugabo nisumba zose nawe muca muvyumva Mwana muko murambazi bati she's so proud you are like what movies ako ikintu cyamera akondera Bindondo ubugufi bwiwe bana romantic gira gatatu ebari sumba zose nkawe ntawe ndigira mbona muri isi muvyerekeye iki du umuco muvyerekeye iki kuko hari abantu bagufi hari n'abandi bari romantic ariko bavuze ko bon ikigira gatatu nyene ntudutomore neza duhe bikwaye ewe ndakubwiye yuko icyambera mukundi ari ubugufi bwiwe arabiza abantu bose barabiza icya gatatu ni sumba zose nkawe ntarigera aboneka gute nyene muri iyi si ntukambaze birebire nawe uribaza nawe oya ibaza nawe umuco wiki ndabaza kukubwira yuko nkawe ntarabona nukuri je sindabona nkawe mu bikorwa mu ntumbaze ibaze nawe niguyi waje tu aratwiye amakuru muga twari ikiganiro twigeze gukora muri icyo kiganiro nyene acica nambwa ati none Bindondo kwiki abakobwa bagukunda urumva acavuga ngo ngo migo niyo namuguru watatu ebana ibyo bintu icyo kiganiro rakibona je nta kiganiro ciwe cyo ndengana Pascal my husband n'umugabo wanje ivyiwe n'ivyanje ibyo nkunda ibyo akora n'ibyo nkora byose ndamufana muri vyose okay reka mwambonye ko twamusanze ahantu yicaye turaganiriye biki ariko reka twinjire mu bintu tumusanze hari pancarte tuko turabona hajya hejuru niki ibintu bisobanura iki ko dusanze ngaha anyamuhira wice ngaha ngo tubwira muri make ikintu bisobanura abo iyi ni omo ya Biopower ngira murabibona namwe akaba ari nk'ivyashara by'iwanje nararongoye nkuko nabandi barangura ndabona ati iyo omo ni nziza kuko twege abantu baba mama dukora tumenyereye tubona omo nyinshi zidutawagura mu maboko ariko iyi Biopower itabagurana mu maboko ni omo ifata irareta cyane ku bantu bamenyereye gukoresha omo barabizi ndavuga ati iyi omo nayishimiye reka nanje ndabe ko no irangura nkayigurisha ubu rero arayiranguye ubu ndayigurisha inusu ni 3000 hama irobo ni 1500 hama hariho na shampoo ngaha ngira urayibona ngaho hariho za 9000 akabido ni akandi kabido 15000 zo koga abamenyeye koga amashapo zirahari koga ku mubiri cyangwa mu mutwe koga ku mubiri no ku mutwe ko biranditse ko hajya mbega Bindondine ntitwo kwibaza ko ukungene udusiguriye umengo iyi business si yiwawe awararanguye uraje nawe uradandaza nitwovuga kuri kuramamariza aba bantu ba Biopower abo jewe mu bisanzwe ntaco bintwaye kubera nazijya omo tugura zo muri Tanzania nibisigura yuko two turabamariza jewe vraiment izi Biopower nazibonye nkuko tubona omo ajya ma omo tubona ya Hazamu nkuko ugenda kwiboti kukayisuma ranje niko nabigenjeje wararanguye vuga teka je kudandaza mbega nta mifatanye cyangwa nta mikoranire mufitanye n'aba bantu oya nukuri kwimara je nabaye burangure nkuko abandi barangura kweka ari wahise murero abo ubwa mbere nayibonye publicité mukomboza ariko arayikorera publicité mu Bindondo arayimuha mu bebe madame yangariye
arayizana nanjye ndayimesuza mbona imeze neza ndavuga ati ringe nanjye mpitemwo why not je ntoyirangura hama nkayikoresha nuko tu. Ikibazo rero kindi kigira kabiri hari indi pancarte iri kumwe bisigura ko ibi bintu ari ibintu mwitondeye mugafatira umwanya kugira mukore rya fiche mushira kujya mukobwa mwiza mbona harya anye hama mubishire nga ni ikintu utari kuraduha umuco biboneka ko ari ibikorwa biri hagati yanyu ariko udashaka kutubwira. Oya kubera kino bihisha ari ibikorwa biri hagati yacu no bimenyesha. Mbega iyi company ni yahe ikorera ngaha mu Burundi. Ngaha mu Burundi biranditswe ko ngaha ni ngaha Burundi Bujumbura niyo iri. Kumbe nivyo wacu nagana nivyo abanyamahanga. Oya nivyo ngaha iwacu kuko je by'abanyamahanga sino nikirimwo. Fo gukunda ivyo wanyu. Ibindi byose bikaja mu nyuma. Okay, mwamumvise rero ni Bindo Ndine wa mbere umva udasa nabandi umwe rukumbi ku mubumbe bajya bose twumva ngo kushika kuri dishi nababyitira uyu niwe wa mbere. Mwamvise rero ni business ni novuga ko ari mu bamama biteza imbere bagerageza gucreate ubutuntu bwira babashe kwiteza imbere apana bamwe tumenyere bicara muhira barindire ibyo abagabo bazanira. Bindo Ndine wakira gute kuba uri umugore w'umwe mu bastari bonga kandi bemerwa? Je mu bisanzwe ndavyishimira parce que je n'umugabo wanje tubanye imyaka myinshi 2 ans dufitanye abana bane abantu barabize. Ubwivyo ndabyishimira kuko sinatoye nk'ikirara yarankoye ndabyishimira. Hari benshi bahora bavuga ko ngo gukundana n'umustar ngo biragoye ngo basari n'abamaraya biki nibiki. Mbe wewe iyo myaka 10 urumva ko ufite experience mu buzima bwo kubana n'umustar kandi azwi cyane. Ni iki kintu wobwira mbega hoho urabyemera ko ariko bimeze urabyemera ko bivugwa ko biravugwa urabyemera ko ari byo koko abastar batubaka ari abamaraya? Oya barababeshera urazi gituma babeshera. Je mu bisanzwe mbanye na Bidondo imyaka 10 nta mwana wo hanze ari geraza bo ibyo agira nakazi nanjye ndamaze kumutahura kuko umaze kubana n'umuntu uzika ariyo business yiwiwe tuza kugitahura. Gusa je nagomba abakobwa benshi ngaha muri Bujumbura Meri abari no hanze barafise iyo ngeso kuguma bavuga ngo gukundana n'umustar ngo uzugwara ngo uguragowe ahubwo uzopfa ibintu nk'ibyo. Je nagomba bwira abakobwa bakundana n'abastar nibatuze kuko umustar akunze abakunze mugata gukunza umenye ko gupfa uzopfa kweri. Nyambara isanduku burironderera ugenda uhambwe hakiri kare. Gusa abasitari barakunda kandi bafise urukundo gukuri. Ahubwiye ati je ndagukunda sheri tuza ni wewe nyene kuko ntibazi gubesha. Gusa atagukunze naho urumva raho cyuvyumva nikindi kintu uzorira kuko umusitari agukunze urabimenya. Kuko bo borega babona beshi beza bize abatize bagufi barebare bagufi. Rero ikintu kimwe wewe utangwa utegeza gutahura akubwiye ati wowe uruwi wanje uramfise nawe tuza apana kuvuga ngo nakubonye bari kumwe n'aba Queen Video bari ico nikirimo. Kwanza umukobwa ari afise jalousie nashobora gukundana n'umusitari. Umugabo rero bavuga ko jalousie ngo c'est une preuve d'amour. No hariho jalousie ego ntituvyanze. Jalousie hari jalousie zizana n'ubusutwa. Urashobora kumvira jalousie ku kintu kiboneka. Uzo wumva ngo mbonye ifoto ngo postinze nguri kumwe n'umuntu eske wibagiye ariko kazi kiwe. Ashaka ngo ngamba ibintu mbonye ngo kwanza ngo biraheze na block ukabumuhaye. Bizoherera he? Kuko uri umuntu mukunda uko ari n'ukumuza amaze kubwira ati je ndi umustar nzokorana na beshi nzojana na beshi tuza kugitahura ati jewe n'ukuri ega mu rukundo kwanza ni confiance. Utagira confiance mu rukundo naho bigera ushika. Yes. Bindo Ndine nyuma y'imyaka 10 amaze kubana na Bindondo hamwe hoba nk'akantu gutyo gatubona nk'umuntu azanye umwana kagati chukua boro zako umwana atari wawe wa Bindo ndabanye hanze ubyakira gute? Abo mu bisanzwe kugira umuntu amwakire cyese no mwanka paske numwana w'umugabo wiwanje nta birebire no hagararako gusa bo banza kwanza akabinsigurira neza kwanza nkabitahura kuko attention tapigana ni kwa jwe ni pigane rega sana mukosi soze gupigana ntikirimwo barabinsigurira ndabitahure ntabitahuye naho ebana nifye naye
Yes, nganguko rero bakunzi ba Buja Hit mwumvise rero nk'abantu bakeneye kuza kurondera ino omo bakeneye kuyikoresha mwumvise byinshi yatubwiye kuri iyi sabuni yo bo isanga he abo ningaha mubwiza namara babwira abakiriya abafanzi ba Bidondo na Bidondine team Bidondine yo muri hose ni mwubahwe ndabahaye karibu ni mubwiza muhira kuri 2 numero 80 barabizi niho nibera misi yose ndabahaye karibu bose baze baze banshorere banteze imbere nkuko twama. Okay, reka tugushimire cyane Bidondine nubwo twamubuze Bidondo twarondera ariko nibaza ko uduhaye umuco kuri byose byo twarondera nawe tugize imana tukamubona twoganira akatubwira byinshi ariko reka tuvuga ati merci beaucoup kwemeye ko tuganira. Barakoze cyane nawe. Yes. Hello guys, bakunzi ba Buja Hit, twizere ko mumeze neza kandi muze kugerwa n'ikiganiro. Karibu rero kuri mubwiza kujya kabiri nimero 82 aho Bidondine canke na Bidondo baba bakorera ibikorwa byabo bya buri munsi. Murabe inomo imeze neza cyane nanje nayibonye. Karibu kandi tubibutsa gukora subscribe kuri channel yacu ya Buja Hit kugira ibiganiro byacu dushira ko bize birabashira neza. Comment share birakenewe mukomeze kugerwa n'ibiganiro bya Buja Hit.